Imana nibaza ko ariyo ibanza kwiyumvira ku muntu ko ariyo yatwiyumviriyeko hama iraca muri mwebwe namwe murayigamburukira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo murabikora ariko impera zanyu zizoba nyinshi. Nanje nanezerewe kubabona, nanezerewe kumva nanje hariho umuntu yovuga ati ndabwa muvyeyi, numvise nezerewe cyane. Cyo numva doshimiye uriya muvyeyi Imana nyene yerekwa rya Trasis Hope Ministry ari wasanzwe nyene yitwa Trasis kuri Imana imuhezagiye kandi yongere n'imigisha aho yakuye. Murakoze cyane. Nuko murakoze namwe. Rero vuga shakira undi cyane. Mbambura. Oya ubu nitubiko mu byabi byo kuvuga imbambura. Yego sha. Vraiment ndanezerewe gushika muri inzu kubona umuvyeyi wa Parfait nukuri barasa. Yego frère. Barasa cyane wovuga ngo namahasa. Ameze kiro n'iciwe ngo barasa. Mana mu bindi myaka canke mu bindi bihe biri imbere atazo ari ibi tuzoba dufise ingendeshwa yacu tugenderamwo duhaye tugenda gutanga ubutumwa bwiza. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse tubaye n'ikaze ni Trasis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe nko mubibona rero tumaze tubibagaragariza no munsi turafasha akagendo gato aho tugiye nkuko biri mu bikorwa dusanzwe dukora kugendera umuntu umwe mubo twamenye ko afise ikibazo c'ubugwayi tugiye hihi mwebwe mugumane natwe gusogera ngo muze kubona ibigiye gukurikira. Merci. Trasis Hope Ministry namba Trasis Hope Ministry komera kumikami yawe ramba kurukundo kwawe komera Trasis Hope Ministry ramba Trasis Hope Ministry komera kurukundo kwawe ramba kumikami yawe komera Trasis Hope Ministry shirame ridaranira inyungu shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Trasis Chaseline bakora ibikora inka birambire ntibibagire iyo bavuka nubwo ari kure namba ntibaruhuka bama batwibuka Trasis Hope Ministry Trasis Hope Ministry namba Trasis Hope Ministry komera kumikami yawe namba kurukundo kwawe komera kurukundo kwawe namba kumikami yawe komera. Rifasha imfuvyi n'abapfakazi rifasha abagwariye mu bitaro batagira shinge na rugero abasangwa butaka likabambika abasangwa butaka likabafungurira nikibagira abana bo ibarabara likanatsinda lihimitaye banaho nikora ko biyungunganye ko bisanasane
Trasisi Hope Ministry Ramba Trasis Hope Ministry muri iryo shirahamwe murongozi wacu ntari hano hafi mu gihugu ari hanze y'igihugu yego ariko tube nk'abasanzwe bakorera muri iryo shirahamwe kenshi turamubera ijisho hano mu gihugu mu bikorwa iryo shirahamwe risanzwe rikora harimo kugendera ku bantu bafise ibibazo bitandukanye ari ibyo dushoboye tukabikora nk'ishirahamwe ariko kandi tukahamagarira n'abandi baba bafise ico boterera canke bashoboye gukora kwitaho ubuzima bw'abana bariya rero twebwe muri mwishirahamwe twararose nkora ivuga ko mukitswe n'amagara rero tumaze kuvyumva ne twabifashe minenega byabaye ngombwa ko tukurikirana Porofete turamubaza aratubwira ati muvyeyi ameze uko amagara ntiyifashe neza iyo nkuru yaramushikiye umuyobozi mukuru wacu hanyuma no guca tuvuga tutirika ku itariki y'uno munsi dushike kubagarukira ko canke kubaraba gira kumbure tunasengere hamwe nuko rero ico gitubabonye twaje turi abatari bake uko mwagiye murabona tukadushimye ko mwatwakiriye ko mwatuzimanye Imana bahetse gerekane sibezaho mukoye yego hanyuma imbere yuko taba dusenga Imana mu kurangiza ntitwaje imbokoboko twaje twitwaje agakemanyi gato kubafasha muri duke dushoboka rero nkuko twabivuze ijambo ni umunwa ni twebwe ariko ijambo ni umuyobozi mukuru wacu nkavuga ati arabipfurije gukira kandi nk'ishirahamwe ico dushoboye gukora nico mudushimire ariko gikuru no kubandanya dusenga Imana hari ico Imana izokora nuko rero imbere yuko taba dusenga Imana ni nako kajambo katugenza mwebwe ntanzo gitagira ijambo twari kunyuza go cyo tugataje yego sinzi ko imbere yuko mufata ijambo Porofete nawe ngira yonyunganira ko nta kuvuga rumwe barisemba murakoze cyane timu ya Trasisi Hope Ministry ni timu igizwe n'urukundo gufasha turamushimiye cyane ari bose Imana muhezagi shikare kongera aho yakuye yego asante yego nuko rero muvyeyi nabonye n'urugendo gushika ntigoroshe kuko twabe twiyunguruza gatatu ariko twosuriyo twaje tuvatandukanye yego sinzi ko namwe hari kajambo kumbure mushikiriza kanyanirwanya anje ikintu nababwira kano kanya ndanezerewe cyane kubona Imana nibaza ko ariyo ibanza kwiyumvira ku muntu ko ariyo yatwiyumviriyeko hama iraca muri mwebwe namwe murayigamburukira kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo murabikora ko impera zanyu zizoba nyinshi nanje nanezerewe kubabona nanezerewe kumva nanje hariho umuntu yovuga ati ndabwa muvyeyi numvise nezerewe cyane no mu mutima navuze nti Imana bari yibakira kuko jewe sinari kuronka icyo ndabaha amina uburyo nari mfise hama rero ndabashimiye cyane kandi ndashimiye n'uwo muntu mwaserukiye ntabonye novuga nti Imana yo mwijuru ishishikare kumwongera imigisha amina kandi ishishikare kumwongerereza umutima w'urukundo azobikorere n'abandi bose amina kuko nje ngaruka kuri irya jambo ngo vyo dukora tubona ko umenga ari biki ariko impera zacu zizoba nyinshi mu ijuru nukuri rero namwe kuba mwagamburutse mwamugamburukiye ko yabatumye ku bwanyu ku giti cyanyu ndabashimiye novuga nti Imana yo mu ijuru ibongera umugisha kandi zo bibaharure ko nk'ukugororoka amen ama rero ndabashimiye karibu n'ubundi munsi murakoze karibu mwisange handi nyina w'abana yego abana 6 nanje ndakunda abana cyane wow
Imana ishimwe. Hariho n'uwundi munsi rero muri isanze ni kwa papa ni kwa mama wanyu Cane. karibu cyane novuga nti norangiriza ngaho murakoze. Yego murakoze namwe. Yego ndizera turatanguye tuzogaruka. Yego. Kandi nk'uko mwamushimiye umuyobozi mukuru wacu nawe aragira ingendo mu bihugu bitandukanye. Yazo yagendeye kino gihugu natwe tuzomujya karani nyaruka tukujane hamwe uradutumye cagihe. Urabe umuvyeyi wacu nawe. Kandi azomunezera kandi azobigamburuka. Nzonezerwa kumubona. Murakoze cyane. Yego turabashimiye rero reka dusenge Imana turangiza tabe turakuno twiyungurutsa ariko Safi hariya sinzi Safi arakajambo fise. Yego sha egera hano. Ingwino icara ukavuge. Ngaho rero vuga cakira undi ca. Mbambura. Oya ubu nitubiko mu byabi byo kuvuga imbambura. Yego sha. Vraiment ndanezerewe gushika muri iyi nzu kubona umuvyeyi wa Parfait nukuri barasa. Yego vraiment. Barasa cyane wovuga ngo namahasa. Ameze kiro ndikiwe ngo ba. Wovuga ngo namahasa baravukana. Vraiment ndanezerewe cyane kuhabona kandi no kuhamenya. Ndazi yuko wawe urutubona gusa mu manuze nyamasho ubu rero watubonye visa live twashise jewe nitwa Safi niyo nzima Safi mba mu Buterere ndashimye kubabona. Parfait naona Parfait anacheka sana. Asante. Parfait za mucanzi kaye twengere. Okay, merci beaucoup. Pera ingo nawe shingo nawe nombe jingo nawe tubwire ko ingo waje ngo tuce dusenga Imana turabe twisoze. Pera nawe ushikirize higashabera. Nta by'ikirenga gusa nyene turanezerewe gusa bitarenze. Nahimbawe no kumubona. Ni umubyeyi agomba kungana na mama wanjye. Wow. Rero umubyeyi twaryohewe cyane n'ukuntu kandi mwana twakiriye. Imana ibahezagire kuba mwatwemereye mukatwakira muri kino kibazo cyane kuko iyo mutuganarira hajyanye ntabwo twari guforcinga kwinjira. Mugabo mwadukinjuriye imiryango twisanzuye natambye nakubise amatribute ngaha amagende. Karibu none. Wabonye maturi imbere ya kamera. Nabiyabonye. Pastor uko raducira. Bandanya nane kimwe. Navyo kubica bigumamwo kuko navyo biba bikenewe. Rero muvyeyi turaryohewe cyane kuko n'umutwakiriye Kristo ashishikare kwiganzira muri runo rugo akomeze nyene kugudizamwo amahoro n'urukundo. Turabonye ko ari umuryango wagutse nubwo tutagira amahirwe yo kubabona bose muga turazi uwundi munsi nitwagaruka tuzobabona. N'abandi murabatora mu kiriza mubabwira uti kagakobwa kitwa Kabera akunzwe no mu diaspora. Kabaramukije cyane kandi nabo nyene ndazi baradukurikirana bakomeze aho tugeze hose turivuga bitwihisha turarambaye n'ibituranga wabibonye kumumutse n'abandi bantu uzurababwira uti nukuri hari TV aho iriko irabikora neza yitwa Tarsis Hope Ministry TV. TV ikundana yuzuye urukundo rero muri bwabo nyene bashoboye nabo kuguma badushigikira. Asante sana ngaho siga inzira amavuta rero twakire pastor namubonye nabaraje
Hoje pastor karibu ingo oya ntacu naze naze karibu leo hanyuma katuce tubwira ko tubandaniza yo kiyago turi hano hareze akanya gato turiho turaganira n'umuvyeyi haragakemenye twari tuje tusariye twagashikirije ariko nawe ndazi n'ibirere vyatugoye twakurondeye turatandukana gato ariko bayintwari canke bayumuhizo dusanze hano twego turaganira dusezera umuvyeyi wacu hanyuma rero nawe gira akajambo shikirije hanyuma kumburuza guca unagira kusenga kugira ngo turangize kino gihe wacatuzindi uno munsi tuje kunigana n'ivy'amabisi byo kwibaraba ariko twakirira niwe mwagendanye twamwakiyeho twagendanye naze ngaha tumurana navyo yicaye nawe nyene tuzobone muri kamera ego kuko ministry yacu ni ministry yagutse iba yitwa Trasis Hope Ministry umuryango washinzwe gufasha abatishoboye n'abakene n'abandi twitwa abatwa ngo nabo nyene ni nk'abantu basangwa baravyoroheje ndiyo urakoze ko gusora ego nibo twasanzeho ubwa mbere rero n'umugwi wagutse cyane twifuza yuko uzoba mu bantu barenga mu 100,000 rero ntidukumira bose nawe nyene niho mpamvu twari kumwe dusanzwe dukorana akazi ka misi yose sanzwe muzi muri ministry Hope muri ministry ko sanzwe njeje ibikorwa by'inyubako nawe nyene ahora agaragara ku kivi turi mu kubaka turi kumwe rero niyo mpamvu turi kumwe abaramutse apepere yivuge n'akazi je nitwa Barera Barnabe nkando mu maso kanzo gutuma pastor azokunzanira nangorane kabisa asante sana sawa murakoze hanyuma igikorwa mutama kitubariye yuko kizoba kihari twavuze by'ukuri biratunezereye by'ukuri yuko turongoye n'umuntu nk'uyumvira ku gikorwa nk'iki igihe tubonye tugwaje abavyeyi mu dukoranye bukaca bumva yuko bo baza kubashigikira nabo babavyeyi bizotuma bavuga by'ukuri guma muri ico kivi murimwo bakazodutera intege mu buryo dusanga ibikorwa tubikora neza by'ukuri cyo numva dushimiye uriya muvyeyi Imana nyene yerekwa rya Trasis Hope Ministry ari wasanzwe nyene yitwa Trasis kuri Imana imuhezagiye kandi yongere n'imigisha aho yakuye murakoze cyane nuko murakoze namwe hanyuma katuje turangiza dusenga Imana kimufata n'akanya k'iminota mikeya turagize Imana aho tugiye gutaha n'abasigaye hano nabo Imana irushitse kubazigama ndiyo ko tuyobana nk'abapera turakura ntavyo ngo nitsa akazi turagushimiye Mana uhoraho kubw'ubuntu bwawe n'imbasi zawe watugiriye neza umunsi wose udutera iteka yuko tuba muri hano hantu kwa mama Parfait muri uno muryango aho yari amaze ibihe agwaye ariko ntivyakunze ko tuhashika duhashitse muri kino gihe kandi nico cyari gikwiriye turavuze izina ryawe Kristo rishigwe hejuru kandi uyerekane weshe icubahiro papa urushirize kubarinda mu majane mu maja mu izina ryawe Yesu Kristo Mana tugiye kuva hano dutandukane twasavye tuganane ubukuru bwa n'ubasha bwawe dusubire inyuma mahoro izina ryawe Yesu Kristo tasengeye na kino gikorwa cha Trasis Hope Ministry ntikirangirire hano ariko kibandanye wagure hirya no hino uduha inkomezi nyinshi zo kuduga imisozi ahaduga ahanyerera hamanuka hakikama tushirize kwagenda neza n'ububiko Mana bwa Trasis Hope Ministry bwaguke mu rugezo rwo hejuru turagushimiye yuko urushiriza kugaragara nk'Imana uyerekana nk'Imana Mana mu bindi myaka canke mu bindi bihe biri imbere atazo ari ibi tuzoba dufise ingendeshwa yacu tugenderamwo duhaye tugenda gutanga ubutumwa bwiza turabona kuko Mana ari bigihaze kugira dushike ku ntego nziza yo kugira dukora igikorwa caguke ni wewe Mana tubikesha yuko ushobora kubitugirira kubituzanira reka Mana aho hose inzira bikene ko zuguruka uzugurure mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye
amen amen. Mama turagushimiye rero musigara amahoro twe tugoma dusiga inzira amavuta. Sawa. Okay, asante. Nshimiye kweli. Okay. Mchungaji. Ndio. Mwakoze namwe kubana natwe. Ego mutwihanganiye nubwo byashitse tugacererwa kubera telefone yacituzimana. Ndabama ngo ningerageze ngo hanyuma aho hanyuma nkongera nkagerageza ngo ni hanyuma nkongera nkasura ngo amarezo ya hani wacu ni kari mu rubirizi aha nawe hari abadashaka kugutora bago bavuga ngo ni enjwa nyabo. Okay. Nuko inshuti namwe bakunze muri kumara kurikirana ibiganiro cyo kuri Trasis Hope Ministry TV urugendo nkuko twamenyesheje twe twafashe turangirije hano dushimiye Imana ko twasanzwe twaje kuraba bakomeye bameze neza hanyuma rero namwe egira umutima w'urukundo aho tugejeje namwe mu bandanirizo turagoma mu telefone y'abantu barenga nk'icumi bavuga bati natwe turakeneye kuja kugendera ujya mu vyeyi turi hano mutwakure kuri ya nimero nyene kugira ngo dushobore kubahuza nawe kandi suyo gusaye n'abandi benshi tugomba kugendera tugomba gushika ko tugenda kuja kuraba tubatera intege tubasengere nico gikorwa Imana yaduhamagara ico nawe uremerewe kugikora nk'umuntu yamenye Imana fata kana kanya rero usangiza abandi no video gire partage gire comment gire subscribe kugira ngo ibindi bikorwa bizosha kuri Trasis Hope Ministry TV uzobe wabibonye mwakoze rero ko mwabanye natwe ni hano urugendo turarangirije tuze dusure mu bindi biganiro na butaha bye bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.